Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'Umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twarumvise ingene Birudadi yavuze ahakanira Yobu ko atamugororotse ariho imbere y'Imana. Birudadi yarazi ko Imana ariyo nyene icubahiro. Ni ukuvuga yuko Imana iruta vyose. Birudadi yabajije Yobu ati, none rero umuntu yoshobora ate kuba umugororotsi imbere y'Imana, canke uwavyawe n'umugore yoshobora ate kuba uwutunganye? Ico kibazo Birudadi yarakwiye kuba yakibajije kuva mu ntango. Yabajije ikibazo ciza, ariko nta nyishu yatanze kuri ico kibazo. Twarumvise kandi n'ingene Yobu yaciye avuga amajambo menshi cane yiregura ku vyaha bagenzi we bariko baramwagiriza. Abo bagenzi ba Yobu bose bavuze vyinshi vyiza, ariko ivyo vyose ntaco vyamariye Yobu. Nta numwe yashoboye gusigura icatumye Yobu ababazwa nk'uko yariko arababazwa. Ngo ayo majambo ugira ngo uyabarire nde? Yobu avuga ati, ewe Birudadi, wahavuye utahura ikibazo canje, ariko nta nyishu yaco waronse. None ivyo wavuze vyose vyoba vyafashije nde? Wari kubibarira nde? Yobu rero yashishikaye kuvuga ivyari mu mutima wiwe, kandi yari afise vyinshi cane vyo kuvuga. Twarumvise yuko Yobu yabandanije kuvuga ngo abapfuye bahindira agashitsi munsi y'amazi n'ibiyabamwo. Ikuzimu hambaye ubusa imbere y'Imana. Mu mahonero nta mwambaro hikinzeko. Yagaranzuye iburaruko ihashinga ku kirere, isi iyenetsa ku busa. Ikirere kiri mu vy'Imana yashizeho. Niyo yashize inyenyeri muri co, imwe imwe yose mu kibanza cayo, kandi ntizishobora kugongana kuko Imana yashize ikirere hagati yazo. Woshobora kubaza uti, none ikirere ni iki? Hari abavuga ngo ikirere n'ubusa, ariko si ubusa na gatoya. Imana yagishizeho ngo kigumye ibinyenyeri n'ibindi yagishizemwo. Ikirere kimeze nk'amavuta abaditswemwo inyenyeri kugira ngo ntizisanzare ngo zihave zigongana. Ikirere rero kiri mu vy'Imana yaremye. Uravye hagati y'isi n'ukwezi, canke hagati y'inyenyeri n'izindi, ikiriho si ubusa. Ni ikirere cashizweho n'Imana, kandi yo yari ifise intumbero. Ikindi twasomye mu ijambo ry'Imana ni ijambo rivuga ngo isi iyenetsa ku busa. Vyari bitangaje kumva ko Yobu yamenye ivyo vyose. Yabayeho kera cane mu gihe ca Aburahamu, ariko aramenya ko isi yenena mu kirere. Abanyabwenge ba kera ntibari bazi yuko isi ifatiwe mu kirere n'ububasha bw'Imana. Ariko Yobu we yaramenye ko Imana ariyo yenetsa isi mu kirere. Nta mushinge uriho ufasha isi. Mbega isi yotembagara yotera ija hehe? Imbere mw'isi hariyo inkomezi zikora nk'isumaku mu gukwega ibintu vyose vyegereye isi, maze bikaca biyigumako. Ugiye mu kirere kure cane y'isi, usanga ata nkomezi zo gukwega ibintu ziriyo. None hasi ni hehe? Canke hejuru ni hehe? Kandi n'igiki gifasha isi kikayibohera mu kirere. Muri Kristo niho bifatanirijwe, nk'uko mw'ikete Pawulo yandikiye ab'Ikolosayi igihimba ca mbere umurongo wa 17 havuga ngo, we yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we niho vyose bifataniye. Yobu yararonse akaryo ko gutahura ingene Imana yaremye vyose ari yihambaye. Igihe Yobu yamaze akukumba mu mukungugu, nticabaye igihe cy'imfagusa.
yararavye ukwezi n'inyenyeri mw'ijoro mu kirere kitagira iherezo, abibona ukundi gushasha. Naho yari yahoze abibona kuva kera, ico gihe yarushirije kwigishwa ivy'ububasha bw'iyaremye vyose. Imana niyo yambitse ikirere, igikwiragizamwo inyenyeri, kandi ikazitondeka uko igomba. Hari izo yatondetse nk'uwushushanije inzoka y'ubukuba, nk'uko Yobu abivuga. Yobu ashishikara ku kwerekana ubukuru n'ubushobozi bw'Imana bubonerwa mu byo yaremye. Yobu rero yarazi Imana nk'umuremyi, yarayitahura nk'umucunguzi, ariko kandi byaramugoye gutahura ukuntu imukunda. Byaramugoye gutahura ko Imana itoreka ngo ikintu kimushikire ku busa gusa. Inyuma y'imibabaro Yobu yaciyemwo, hari icigwa gihambaye yahakuye. Mu by'ukuri, icigwa gikuru co muri iki gitabo ca Yobu si ico kumenya igituma abizera Imana bababazwa. Icigwa gikuru muri iki gitabo ni ikijanye n'ukwihangana hamwe n'ukwihana nk'umwana w'Imana. Mbega iyo umunyabyaha ahindukiriye Imana biba bikenewe ko yihana? Dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gihimba ca 16 umurongo wa 31, turumva ico Pawulo yabwiye umurinzi w'ibohero, aho avuga ngo, izera umwami Yesu urakira mwe n'abo mu nzu yawe bose. Pawulo ntiyavuze ngo niwihane, ariko ukwihana kuri muri iryo jambo ngo izere, kuko iyo umunyabyaha yizeye agahindukirira Yesu, aca ahindukira ava mu byaha vyiwe akitandukanya n'icaha cose. Uyu munsi turashishikara kwihweza amajambo Yobu yavuze nk'uko tuyasoma mu gihimba ca 27, ica 28 n'ica 29 muri iki gitabo ciwe. Twarangije icigwa giheruka twihweza ivyo Yobu yavuze ku munyakibi. Reka n'ubu tubanze twumve ibyago bigeramiye umunyakibi nk'uko tubisoma mu gitabo ca Yobu mu gihimba ca 27 duhereye ku murongo wa 19 kugeza ku wa 21. Haravuga ngo, yiryamira ari umutunzi bikagarukiraho, agize ngo arakanura agasanga atakiriho. Ibiteye ubwoba bimwisukako nk'isuri, ikirura kimuhitana mw'ijoro. Umuyaga uturutse mu buseruko uramutwara, ukagenda uramuvumbura, akava aho yahora. Ubutunzi bw'abantu ntibuzobakiza na gatoya ingaruka z'ibibi vyabo. Umuntu niyaba umunyakibi, ubugingo bwiwe buzozima nk'urubeya ruhushwe n'umuyaga, kandi umunyakibi agowe akiriko. Dusomye umurongo wa 23 urangiza igihimba ca 27, uvuga ngo, abantu bazomwitamba ku muvyimba, bakumite amashi ku yandi, bazomwimyoza ariko araviwe. Turabonye abategetsi benshi b'abanyakibi ingene bagirwako bwakeye imisi yose, ariko bamaze gupfa imivyimba yabo yahonyangwa nk'iy'abantu bose. Abanyakibi rero biteze urubanza rw'Imana. Ububi bwabo buzohera, kandi icubahiro cabo kizokamangana. Yobu amaze kuvuga ivyo vyose, yashishikaye kuvuga amajambo yo gucura intimba nk'uko tuyasoma mu gihimba ca 28. Ivyo vyose Yobu yabivuze mu mvugo iryohoye cane. Reka dusome umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 muri ico gihimba ca 28. Yobu avuga ati, nukuri hari agataka kimba mw'ifeza, n'ahantu bakura inzahabu ngo bazivugutire. Ubutare bukurwa mw'ivu, n'ibuye barivugutira ngo rivemwo imiringa. Abantu badobera mu mwijima bakawurangiza, bagashika kw'iherezo ry'urubibe rwabo, basesangura amabuye yo mu mwijima w'umuzitanya no mu gitutu c'urupfu. Imana yashize ifeza, inzahabu n'ubundi butare n'amabuye yandi y'igiciro mw'ivu. Ivyo bintu biragoye kuronka. Abantu ntibarashobora kubona ukuntu iyi si tubako yuzuye ubutunzi bwinshi. Iki gihimba ca 28 co muri iki gitabo ca Yobu kiratwereka yuko
hoba hariho amabuye y'agaciro karuta yamaze kuboneka. Dusomye kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5, Yobu ashishikara kuvuga ngo bimba ubwobo rugera kure yaho abantu baba. Ingenzi zihahita ntaco zibaza kuri bo, babura aho bashinga ikirenge, bakenena hirya no hino. Isi ivamwo ivyo kurya, ariko ikuzimu muri yo hazikurugwa nk'aho hazikuruwe n'umuriro. Isi irimwo amabuye y'agaciro, ariko turabonye ko atari ivyo gusa. Isi ivamwo n'ivyo kurya dukeneye. Turabandaniriza ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8, havuga ngo mu mabuye yaho hariho ahantu h'utubuye tw'igiciro twitwa safiro, hakaba n'ifu y'inzahabu. Iyo nzira nta gisiga c'amero kiyizi, n'ijisho ry'inkona ntiryigeze kuyibona, n'ibikoko vyihayagiza ntaho vyayikandagiyemwo, canke intambwe y'inkazi ngo uyihitemwo. Inyoni ziguruka zica hejuru y'isi n'imisozi yayo, ubutare nabwo buri mw'isi, izo nyoni nazo ntabwo zizi. N'ikinyakabaka n'inkona ntishobora kububona. Hategereza kuba hariho ubutunzi bwinshi buri mw'isi butazwi. Usomye umurongo w'9, Yobu ashishikara kuvuga ngo bagorora amaboko yabo ku kibuye c'isare, bubika imisozi bahereye mu mizi yayo. Imana rero ishobora gutigitisha isi, ishobora guhindura ukuntu ahantu hameze. Turamaze kubibona aho imisozi isenyuka, aho twumva ibirunga. Ivyo vyose ni ububasha bw'Imana. Ku murongo wa 10 n'uwa 11 haravuga ngo basatagura inzira mu bibuye, amaso yabo yitegereza ikintu cose c'igiciro kinini, bagomera imigezi ntitembe, kandi n'icari gihishijwe bakizana ahabona. Yobu aravuga ivy'ubutare n'amabuye y'igiciro, ariko hariho ibintu birusha agaciro ivyo vyose, n'ubwenge n'ugutahura. Yobu yarazi ko Imana yashize ubutare mw'ivu, ariko none ubwenge bwo buri hehe? Ni ikibazo Yobu yagiye arabaza, nk'uko dusoma ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14 muri iki gihimba ca 28 mu gitabu ca Yobu. Haravuga ngo ariko ubwenge bwobwo buzoboneka hehe? Canke ahantu ugutahura kuba ni hehe? Abantu ntibazi igiciro cabwo, ntibuboneka mw'isi y'abazima. Ikuzimu haravuga hati ntiburi muri jewe, n'ikiyaga kiravuga kiti ntiburahondi. Yobu yariko arabwira bagenzi biwe yuko batigeze baronka ubwenge. Nk'uko Yobu yabivuze, nta biyaga, ibirere canke ibihomoka vyo kw'isi vyofasha umuntu kumenya ubwenge bw'ukuri. Ivyo ntibishobora gufasha umuntu kumenya inkomoko y'isi. Nta muntu yoshobora guhera kuri ivyo ngo yige amenye ingene isi yatanguye n'uwayishizeho. Dusomye ku murongo wa 15, Yobu ashishikara kuvuga ati ntiburonkeshwa inzahabu, kandi n'ifeza ntizigegwa ku munzane ngo zibe igiciro kibuguze. Kugira ngo abantu bashobore kuja ku kwezi kuzana amabuye yaho, hatanzwe amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, y'amahera y'agaciro. Naho ivyo vyatwaye amahera y'umurengera, ntivyamenyesheje abantu ivyo bifuza kumenya. Reka twongere dusome kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18, havuga ngo n'inzahabu yavuye muri Ofiru ntaho yohuza uburemere nabwo, canke utubuye tw'igiciro kinini twitwa shohamu, haba n'utwitwa safiro. Inzahabu n'ibirahuri ntaho vyoshobora kugereranywa nabwo, n'ivyacuzwe mu inzahabu nziza ntivyobukabwa. Ivyitwa fezaruka n'ibirahuri ntivyoruha binavugwa. Mbere igiciro c'ubwenge kirengeye utubuye tw'igiciro twitwa marijani. Ubwenge Yobu yari yiteze ko bagenzi we bamuzanira bwari ubwenge buremereye kandi burengeye ugutahura k'umuntu. Yobu rero abuvuga ko, kandi arabuvuga mu buryo butomoye. Ku murongo wa 19 ati ivyitwa pitida vyavuye muri Etiyopiya ntaho vyogereranywa nabwo,
kandi inzahabu yakaka ntaho yohuza uburemere nabwo. Ubwo bwenge rero nta biro na bimwe byokorerwamwo iby'ubwenge busa nabwo. Nta buhinga na butoya bwoshobora kubaho bwozana ubwenge bumeze gutyo. Reka rero turabe uko Yobu ashishikara kuvuga ku murongo wa 20 kugeza ku 22 aho avuga ati: none rero ubwenge bwanduruka he, kandi ahantu ugutahura kuba ni hehe? Ko buhishijwe amaso y'abariho bose, bukanyegezwa ibiguruka mu kirere. Amahonero n'urupfu biravuga biti, twumvise ibihuha byabwo ku matwi gusa. Twitegereje urupfu twari dukwiye gutahura yuko hari urundi ruhande rw'ubugingo bwacu rurimo ikintu tutazi. Biratangaje kubona umuntu atambukiye mu rupfu adasubira gushobora kuvuga ijambo na rimwe. Umunyamareba rurangiranwa yitwa Hondini niwe imbere yo gupfa yabwiye umugore wiwe ati: reka ndagusigire ibimenyetso uzohora ukoresha kugira ngo umpamagare tuvugane. Ariko amaze gupfa nta kimenyetso na kimwe cyashoboye gukora ngo bavugane. Yarapfuye arabora, nta bindi. Ibyo byose bikwiye kutwereka umunsi inshuti yanje yuko hariho ibintu by'ibintazi tudakwiye gushira ku mutima. Yobu rero aravuga ku murongo wa 26 ati: hamwe yashingira imvura icagezwe n'umuravyo w'inkuba ikawugerera inzira. Kuva kera abantu bahora biyumvira yuko umuravyo uzi imbere yuko haba umuturagaro. Mu nyuma abanyabwenge basanze umuravyo ari urya muco uboneka iyo inkuba ikubise. Biratangaje kubona uwanditse igitabo cya Yobu yaratahura yuko wari umuravyo w'inkuba. Dushishikaye gusoma ku murongo wa 28, Yobu rero aravuga ijambo rikomeye ati: maze bwira abantu iti, raba kubaha Uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko gutahura. Bagenzi ba Yobu ntibashobora gutora umuti w'ingorane Yobu yari afise. Icaha ca Yobu dusanga kitari mu byo bagenzi we bicura. Indwara ya Yobu yari ihagaze ku gushira imbere akajambo kari mu bwishime kavuga ngo jewe jewe jewe. Ibyo bitwereka yuko n'abantu bameze neza cyane bakeneye ukwihana. Byari bitangaje kubona mu gihimba kimwe kigizwe n'imirongo 20 Yobu akoresha ijambo ngo jewe inshuro 52. Byumvikana ko Yobu abohewe muri wenyene. Iyo niyo ngorane yiwe yibonekeje cyane mu bugingo bwiwe. Eka n'uwundi wese abohewe muri wenyene ntibyoreka kwibonekeza mu kubaho kwiwe. Nayo ibyo kwihana byo biba biri kure nk'ukwezi. Yobu kuguma yivuga ko yabaye indwara ikomeye y'ubwibone. Umunsi urasanga hari abantu benshi tugwaye iyo ndwara. Usanga tubuze imitima imenetse maze bikatugora kwemera icyaha. Bimeze bityo nta kwihana gushoboka. Bagenzi ba Yobu ntibashobora kumufasha kuko batigeze bamenya ingorane yiwe ahiri. Ntibamenye Yobu neza, ntibamenye Imana neza, eka nabo nyene ntibimenye neza. Bagira ngo Imana yateye ibyago Yobu ngo imuhane gusa atakindi. Umwe wese yahaguruka avuga ukwiwe, ariko bose bagasozerera ku ijambo rimwe. Imvugo zabo zari zitandukanye. Elifazi yavuga yisunze ibyo yaciyemwo. Ibyo nivyo yisunga kugira ngo atange insiguro y'ibiriho. Biludadi nawe yashimikira ku byabaye kera. Yagira ati, uko byabaye hambere niko n'ubu bitegerezwa kumera. Zofari we yari umunyedini mu byiyumviro vyiwe. Yagira ngo azimana neza nk'uko abakristo benshi bameze uyu munsi. Bose uko bari bameze bananiwe no gufasha Yobu. Yobu yari umugororotsi biciye mu nzira Imana yari yaratanze, ikaba ari iyo guhereza ibimazi. Yari atunze cyane, yari afise ibikwiye byo kugira ngo umuntu amererwe neza ku isi. Nawe nyene yari umunyedini kandi yarubaha, yaratinya n'Imana. Ntawe ari kumwita indyarya tumushize ku munzane w'Imana.
nico gituma ishimikiro rya bagenzi we mu kumwagiriza icaha ritari ryo, ahubwo yari umwana w'Imana yubaha. None kwari ukubera iki yagize ibyago vy'umurengera? Ingorane vy'ukuri yari hagati ya Yobu n'Imana kwari ukutimenya, kandi kwari ukutamenya. Yobu yabona ko yikwije muri vyose ata Mana akeneye. Umunyabwenge Sokrate niwe yavuze ati, niwimenye wewe nyene. Kandi iryo ni ijambo rihambaye. Yobu ntiyimenye neza, bituma aba umuntu yikunda cane. Mu gihimba ca 29 co muri iki gitabu ca Yobu, Yobu atubwira ibimwerekeye agerageza kuvuga ibyo muri kahise kiwe. Reka twihweze amajambo yiwe duhereye ku vyanditswe muri iki gitabu ca Yobu nyene mu gihimba ca 29 uve ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Ngo maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe y'ibiraguragu ati, compa nkaba narimeze nk'uko narindi mu mezi yahise, nko mu minsi Imana yanzigamiramwo, igihe itara ryayo ryakira hejuru y'umutwe wanje, umuco waryo ukanjisha mu mwijima. Aho rero Yobu yariko aribuka iminsi myiza yari yaraciyemwo. Umurongo wa 4 nahavuga ati, nkaba nk'uko narimeze igihe nari nshitse ubugabo, hamwe inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwanje. Aho naho turumva yuko Yobu, uwo muntu w'Imana, yari yakoreye Imana kuva mu buto bwiwe. Ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'indwi, Yobu ashishikara kuvuga ngo, igihe iyishobora byose yari ikiri kumwe nanje, abana banje bakinkikije, ibirenge vyanje bigitonyanga amavuta, ubwato bwimbwe mu gitandara bukisendanishiriza amavuta ya elayo, uko nasohoka nkaja kw'irembo ry'igisagara, ngaterekesha intebe yanje ahiyaguye. Yobu yaratunze, imigisha myinshi yaricunjubura kuri we, kandi yarumvirwa cane. Tubandanije gusoma kuva ku murongo w'8 kugeza ku wa 10 muri iki gihimba ca 29 haratubwira ngo, imisore yarambona ikihisha, abahumure nabo barampagurukira bagahamagara, abaganwa bagacereza bakifata ku munwa, ijwi ry'abanyacubahiro ryarahora, ururimi rwabo rukamatana n'uruhekenyero. Abana barabona bakiruka kwinyegeza, abana baramubona bakiruka kwinyegeza kuko yari umuntu ahambaye. Abakuze nabo baramubona bagahaguruka bakamukurira inkofero, maze bakamwunamira kuko yari umunyacubahiro. Aho rero ashitse baca bahora, mbere n'abaganwa n'abana b'ubwami baca bahora bakarindira ngo Yobu avuge. Murongo wa 11 avuga ati, uko ugutwi kwanyumva kwarampezagira, n'ijisho uko ryambona ryambera igishingantahe. Yobu yari umushingantahe yemerwa n'abiwuzi bose. Reka twongere dusome umurongo wa 12 nawo ngo, kuko narokora impahazwa itakamba, kandi n'imfuvyi itagira gitabara. Yobu yarafasha abari mu ngorane, akabaha ibibafasha, baba abasaza, baba imfuvyi n'abandi bakene. Umurongo wa 13 avuga ngo, umugorwa yarampezagira, kandi nanezereza umutima w'umupfakazi. Yobu yaritaho abapfakazi akabafasha. Eka yakoze vyinshi cane bishimwa, nk'uko tubisoma ku murongo wa 14 havuga ngo, nambara ukugororoka kukankwira nk'impuzu, kuroranya kwanje kwari kumbereye nk'umutamana n'igitsibo. Yobu rero yakora ibikorwa vyiza, ndetse abantu bajiwe kurondera impanuro benshi bakanamuhezagira. Turabe umurongo wa 15 naho, nari amaso y'impumyi, nari birenge vy'ubucumbagira. Turumva yuko Yobu yari umugwaneza cane, mbere umugira neza. Byukuri yari umushinga nta bushitsi. Ese ukuntu umunsi dukeneye abantu nk'abo bameze nka Yobu. Turangirize ku murongo wa 16 wo muri iki gihimba ca 29 muri iki gitabu ca Yobu, ahavuga ati, nari se w'abakene, naritondera urubanza rw'uwo ntazi. Abantu bose rero barakunda Yobu, kuko umuntu wese akunda ubutungane
yarumva yuko Yobu ari umuntu yakoze ibidasanzwe. Mucamanza uteze amatwi kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, mbega wewe uca imanza witonze mu butungane? Iki nico Imana ikugombako. Naho niwaba urya imfuvyi n'abapfakazi kubera ingurire arico ca giturire, umenye yuko imbere y'Imana uri uwo gutsindwa n'urubanza. Wumve uko Yobu yabigenza. Yari se w'abakene, yaritondera urubanza rw'uwatazi. Kandi wibuke yuko hariho urubanza twiteze twese kuzohagarara imbere, ni urubanza rw'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Muri ubwo rero umuntu wese azogererwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mbega ubona uzohabwa impera imeze gute? Reka rero turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kugukengurukira kuri izi nyigisho uri kuraduhereza zivuye muri ubu buzima bwa Yobu. Yobu yarashikiwe n'ibyago bikomeye, ariko yahishuriwe amabanga akomeye y'ibikorwa vyawe wakoze. Kandi turamubonye Yobu ari umuntu afise akarangamutima ko kubana n'abandi bantu nk'umunyamahoro, akabagirira ikimazi. None rero Mana, ndasengeye umuntu yariko arakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ngo umwigishe kuba uwitonda akagirira ikimazi abo babana. Ndasengeye abajejwe guca imanza kugira ngo batunganirize abantu bose batarinze kuraba nkunzi. Kandi wibutse umuntu wese ko hari urubanza rumurindiriye imbere y'intebe yawe Mana, aho umwe wese azogererwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Wigishe umuntu wese ko azotsinda urwo rubanza abiheshejwe nuko azoba yarakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwiwe. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu co kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.